Bino binyobwa rero n'ibi birungo byateje akaga mu mibano, mu miryango no mu ngo mw'ishengeyo haciye handuka ngo ikinyoma, inyigisho y'ikinyoma yo kwigisha ngo uburyo umugore ategura umugabo cyangwa ngo umugabo ngo ategura umugore, ngo kubera ko icyo kinyoma cyaje mw'ubwo buryo bw'ibinyobwa bakabinywa, umugabo ugasanga afite umuriro mwinshi muri we, ngo ukaca usanga umugore nk'uko twavuze ukujya gushaka imibonano mpuzabitsina ngo ko bimeze nka kujya ko umuntu ashaka amazi, ngo bimeze nka kujya kwinyota. Rero ugasanga izo nyigisho nizo bagiye kwigisha, ngo mbega abakera basogokuruza ngo ntibari babayeho mu munezero w'ikirenga kuko imibiri yabo yari ikomeye, babayeho mu minezero y'ikirenga, ngo mbega hari umunezero bataronka mu rugo, ngo ariko hatabaye ukumvira mwitegurire kuja mu muriro utazima nimutumvira, kuko ibyo ngo ntibikugwaho n'ikindi, ni uko umuntu ahera ibyo binyobwa agafata igihe cyo gusenga, hanyuma agasaba Imana ngo Imana iramanura ubushobozi muri wo, ikica buriya burozi buri muri we, umuntu agasubira akaba muzima. Ngahandi naho dukirira ni mwisangira ry'abera ku ngaburo yera, ngo hajya harimo ububasha bivanye n'ukungene irya ngaburo yera yahagarariwe, ngo mu guhagarara irya ngaburo yera ngo hari n'igiza gushikira umuherezi yarononekariye mw'itangura, ngo mw'icyo gihe irya ngaburo yera umuhereza ayisengeye ngo ntacyo biza gutanga bivanye n'ababikoze uko bari bahagaze mu buryo bw'inkwemu. Ngo ino ngaburo yera ngo ni ikintu gikomeye cyane, ngo ariko Satani nawe yaciye ayitegamwo imitego ihambaye ikomeye, kuko ngo yarazi neza aho abantu baza gukirira, aho umugeni wa Yesu Kristo yokirira kari ku ngaburo yera. Rero naho acagenda gushirayo imitego myinshi cyane, ngo aho guhumanuka, ngo ahubwo abantu bagahabwa ubundi bushobozi. Ngo icyo umuntu ari yateguye irya ngaburo ngo abaguhaye irya nkwemu yiwe, ngo uhereye kuri irya ngaburo iyo yaje ituruka itazananye mu kwera, uwabikoze ngo uko yarahagaze abaza kwakira iyo ngaburo baba bakiriye inkwemu y'uriya muntu. Imana idufashe, idutabare cyane. Mwami Yesu, turagushimiye ko wemeye kuza kuducura. Arakoze cyane. Bino binyobwa rero n'ibi birungo byateje akaga mu mibano, mu miryango no mu ngo mw'ishengeyo haciye handuka ngo ikinyoma, inyigisho y'ikinyoma yo kwigisha ngo uburyo umugore ategura umugabo cyangwa ngo umugabo ngo ategura umugore, ngo kubera ko icyo kinyoma cyaje mw'ubwo buryo bw'ibinyobwa bakabinywa,
umugabo ugasanga afise umuriro mwinshi muri we, ngo ukaca usanga umugore nk'uko twavuze ukujya gushaka imibonano mpuzabitsina ngo ko bimeze nka kujya ko umuntu ashaka amazi, ngo bimeze nka kujya kwinyota, ngo iyo umaze kunywa amazi inyota irashira, ugasubira gushaka ayandi hanyuma. Nuko ngo nibi by'imibonano mpuzabitsina ngo niko bimeze, ngo iyo umuntu amaze kubikora inyota arumva muri we inyota iheze, akumva umubiri uguwe neza, ngo hakagera ikindi gihe bikamera nka kurya nyine kw'amazi, akumva arabishatse, ngo ariko nahora n'inyota y'urudaca, inyota ihoraho oyaye. Ngo rero akaga biteje mu ishengero bica byadukana inyigisho zo kwigisha zino nyigisho ngo abubatse ngo abagabo ku bagore, ugaca usanga rero ngo bariko barabigisha ngo umugabo umutegura uku, ngo umugore umutegura uku, ngo bo bibwira ko ari ubutamenya buri mwabo bantu mu mugore cyangwa mu mugabo. Ngo uwigisha utyo aba ariko yigisha ubusambanyi, kandi ngo n'ububyumvirije aba yize ubusambanyi. Murantunga nabivuga nk'uko ikisigiye cyo kuvugira mu migani. Imana idufashe idutabare cyane. Rero mugasanga izo nyigisho nizo bagiye kwigisha, ngo mbega abakera basogokuruza ngo ntibari babayeho mu munezero w'ikirenga, kuko imibiri yabo yari ikomeye, babayeho mu minezero y'ikirenga. Ngo mbega hari umunezero bataronka mu rugo, ngo ariko hatabaye ukumvira, mwitegurire kuja mu muriro utazima nimutumvira, kuko ibyo ngo ntibikugwaho n'ikindi. Nuko umuntu ahera ibyo binyobwa agafata igihe cyo gusenga, hanyuma agasaba Imana, ngo Imana iramanura ubushobozi muri wo, ikica buriya burozi buri muri we, umuntu agasubira akaba muzima. Ngahandi naho dukirira ni mu isangira ry'abera ku ngaburo yera, ngo hajya harimo ububasha bivanye n'ukungene irya ngaburo yera yahagarariwe. Ngo mu guhagarara irya ngaburo yera, ngo hari n'igiza gushikira umuherezi yarononekariye mu itangura, ngo mw'icyo gihe irya ngaburo yera umuhereza ayisengeye ngo ntacyo biza gutanga bivanye n'ababikoze uko bari bahagaze mu buryo bw'inkwemu. Ngo ino ngaburo yera ngo ni ikintu gikomeye cyane, ngo ariko Satani nawe yaciye ayitegamwo imitego ihambaye ikomeye, kuko ngo yarazi neza aho abantu baza gukirira, aho umugeni wa Yesu Kristo yokirira kari ku ngaburo yera. Rero naho acagenda gushirayo imitego myinshi cyane, ngo aho guhumanuka, ngo ahubwo abantu bagahabwa ubundi bushobozi. Ngo icyo umuntu ari yateguye irya ngaburo, ngo abaguhaye irya nkwemu yiwe. Ngo uhereye kuri irya ngaburo iyo yaje ituruka itazananye mu kwera, uwabikoze ngo uko yarahagaze abaza kwakira iyo ngaburo baba bakiriye inkwemu y'uriya muntu. Imana idufashe idutabare cyane. Biteye ubwoba
biteye ubwoba cyane. Shengero ry'Imana, Satani yari yarateze imitego kandi abatazokumvira, abantu mudahagurutse ngo murire, mutakambe, muboroge, benshi cyane mugiye guhindirwa hanze. Igiteye ubwoba, hari abo Yesu yari yarasezeraniye amasezerano meza cyane bamaze kuyatakaza, ariko ngo bo bibwira ko bakiri mu masezerano, ngo kubera ko barabwiwe banka kumva, mpwemu yera akababurira bakanka kumva. Ngo benshi cyane mpwemu yera yagiye abata. Twariko dusenga twumva umubabaro uje uturutse mu ijuru, uravuga ngo mpwemu yera ngo yaragiye aragenda imbere y'Imana ababaye cyane, abwira Imana aravuga ngo Data, abo wamaye mu isi ngo ndabarongore, ngo njyewe barananiye, ngo nyamba byoshoboka ngo genda wewe ubirongorere, ngo kuko njyewe bananiye. Bene data, habaye guturikisha no kurira. Byagenze bite? Mpwemu yera ibyo tubona ko ari byiza, mpwemu yera abona ko ari bibi. Ibyo tubona ko ari byiza, wabona ko ari bibi. Yakubwira ngo reka kano kanyobwa, ariko wowe ukumva ijwi ryo mu mutima ugakomeza kukanwa, akakuva kakigira. Wewe akabona wagenda ahantu ugasanga batetse neza inyama batetse, wewe ukaca wumva ijwi rikubwira ati nturye, ariko ukabona ari byiza, ukibwira ngo ni Satani ariko akubwira ngo nturye, ngo ni Satani ariko agutesha ngo ntiwirire ibimeze neza. Waja mu isoko akakubwira ati iyi mpuzu ntuyigure, ariko wowe ukabona ko iyo mpuzu ari nziza, ariko mpwemu yera we akabona ko irimo umutego. Waja mu isoko akakubwira ati iki ntukigure, niki ntukigure, wewe ukabona ko ibyo bintu ari byiza, ukarwanya iryo jwi ryo mu mutima, wibwira ati uyu ni Satani, ko mbona ba runaka babikoresha, ko mbona na ba runaka babinywa, ko mbona na ba runaka babirya. Mpwemu yera rero aca bavako uko aragenda. Benshi basigaye bavuga ibyo mpwemu yera yabakoresheje, ariko nabyo mpwemu yera ngo ariko arabakoresha kino gihe. Imana idufashe. Mpwemu yera wewe atandukanye n'amaso yacu. Hari ibyo tubona ko ari byiza, mpwemu yera akabona ko ari bibi, bitezwemwo umutego mubi cyane. Yasemera ati reka kunywa akaji, wowe ukabona ko akaji ari keza cyane, kandi iyo ukanyoye nta n'ingaruka mbi uza kumva ubwo nyene. Imana idufashe, idutabare. Ngiriye ko nariko ndavuga ibindi bihumanya twokongerako nabyo nyene by'ibiboreza, ngo n'izi nyama zibagwa n'abamizirima. Ibi ngiriye ko nigeze kuja mu gicaniro Imana ibintumye, ndagenda mw'icyo gicaniro, hanyuma rero ndabivuga nk'uko Imana yabimaye. Ariko mw'iryo joro Imana iza kuntuma, iheje kusigura izi nyama zibagwa n'abamizirima, iza kuntuma nabonye nagiye ahantu kumva
nsengera umuntu yari mva mu mizirima, ndamusengeye turi kumwe n'uwundi mudamu w'umudiyakoni azutse, ca tubona atanguye kutubwira uburyo zirya nyama zica abantu mu buryo bw'impwemu, ngo ariyo mpamvu mubona abakobwa bacikira bakaja kwabigwa mu bamizirima. Rero aratudondera byinshi, uwo muntu ndamwitegereza. Bukeye rero Imana intumye ku ico gicaniro, ndagenda, hanyuma sinamenya ko muri ico gicaniro hajemwo umuntu wo mu mizirima, ariko yari yambaye sivile. Ico gihe rero Imana ishiramo agahuni, ntibakira abageni kugira ngo ntibakira abashitsi, kugira ngo have yidondora ntibahave bamusora, kuko murabona ko mu bicaniro hajamwo uwabatijwe kandi wo muri iryo shengero nyene. Hanyuma rero bampa umwanya, bamaze kumpa umwanya nca ndatangura ndigisha, ndavuga iyerekwa nabonye ko izi nyama zibagwa n'abamizirima, ingene ziteje akaga mu buryo bw'impwemu, n'abantu babashikira bakabakoresha ibyo bagomba mu buryo bw'impwemu, niko ngene byugurura imiryango y'ibintu tuba twarihanye, ubusambanyi bugasubira bukagaruka ku bantu. Umuntu inyota y'ubusambanyi yaraheze ikongera ikamugarukako, umuntu Imana yaramukijije ishavu rikongera rikamugarukako, biriya bigwara byose baba barabasengeye mugakira, biriya bigwara bikongera bikagaruka, biriya bintu byose biba bifatiye ku gisekuruza, biriya bita ngo ni karande, imizimuzimu, ingwara zo mu miryango n'ibindi byinshi cyane bikugurugwa kubera zirya nyama zabazwe n'abamizirima. Ndabivuga n'ibindi birenze ibyo. Hanyuma rero niho naza mbona umuntu ataritse ati mukozi w'Imana nabara ndaguciremo gato. Hanyuma rero aca aridondora, nje rero nkaba namubonye mu nzozi tumusengera ava mu mva. Rero aca aratangura aridondora ati jewe kera narigeze kuba ndumukizwa, narigeze kuba ndumwihane mu ishengero rya Panekoti. Ati burya rero ndateba ndabivamwo imba mu bamizirima. Aca aratudondera kwa kundi nyene nijoro nabibona mwiyerekwa, aratubwira ati buri ibyo byose yavuze ni ukuri. Aravuga yuko nawe bariko bamusoteza mu rindi bango ry'uburyo bwabo bwa gifrimasoni, bwa kimaji. Aratwiganira ibintu byinshi nabashije kudondora. Hanyuma rero abantu barumva neza gushika zino saha, abari bafise amatwi y'inkwemu, nta nyama y'abamizirima basubiye gukoza mu kanwa. Nagiye muhura n'undi mudamu arambwira ingene zahatswe kumutandukanya n'umugabo wiwe, kandi abo bari abantu bakijijwe bo mu ishengero rya Panekoti nyene. Ateke yagiye yumva ijwi rimubwira turi kuraja hehe, fata igihe usenge. Hanyuma rero uwo mudamu nari mushiri buhanuze ca nshingira intahe. Hanyuma rero aca afata igihe cyo gusenga iminsi 3 atajya atanwa. Ku munsi ugira gatatu ni Imana yaca imutwara mwiyerekwa. Imaze kumutwara mwiyerekwa, imwereka isahani yavuyeko
ibyo bintu byatumye byiza bikagira ububasha mu rugo iwabo, ku buryo bumva botandukana n'umugabo, ntibari barasubiriye guca n'uwaka. Hanyuma rero Imana iramwereka aho yabikuye. Aho naho narigiye kumubwira ibijanye n'ibintu by'ibifungurwa, nawe acambwira kw'izo nyama. Hanyuma rero Takenge ntikagarutse neza ngo n'imfungurwa zabo ndazirinde, kuko ziriya fungurwa bazishiramwo amazi y'abantu bapfuye, kugira ngo baronke abakiriya benshi. Ariko iyo babikoze abo bakiriya by'ukuri barabaronka, ariko sajya amazi ngo abatuma baronka abakiriya, ahubwo iyo babikoze dayimoni ziboherereza abakiriya benshi, amajini aca yohereza abakiriya benshi kuri bo. Ngo ariko sajya amazi aba bitumye, ngo ajya amazi yo na kimwe akora, ngo nuko baba bahumanije abantu baziriye, abadayimoni bakaba barose amarembo yo kuja guteza intambara mu ngo z'abakristo baba barananiranye. Imana idufashe, idutabare cyane. Nigeze guhura n'umwigeme nawe nyine yumva ndabivuga, araza aranshingira intahe, ngo hanyuma nawe yari umumizirimane, hanyuma anshingira intahe aravuga ati njyewe nahora nyene ndabiharira, ati birakorwa mu ibanga, twebwe abamizirima bato ntitubimenye. Ati ariko umunsi umwe nahora numva ubutumwa nk'ubu, ndafata igihe cyo gusenga. Ati twari bijya bihe dufata byo kuva mu ntuzeya mw'Iramadhani. Ati ncambwira Imana hajya bafise umunsi mukuru bita Idul Fitri, icambwira Imana ati Mana usangwa zijyanja bazishiramwo biriya bintu, ati bigatuma twugagwa mu buryo bw'imitekerereze yacu, ntitutishoboye gutahura ijambo ry'Imana nakuri, kuko yaguma yumva abantu bavuga ngo barabugara mu mitwe abamizirima bakoreshe bariya bashehe b'indani, ngo bugara abantu mu buryo bw'inkwemu, ku buryo uje kubabwira ijambo ry'Imana baca bumva amengo botora inkota bakagusogota bakakwica, biva muri ariya mazi nyene. Kuko hari ibyo tutavuze by'uko uyu mudamu yari yarafashwe n'ishavu. Nsubiye inyuma kuri wa mudamu, akumva ko mengo afise ishavu rirerire, kandi nawe nyene akumva ko mengo umugabo wiwe umwe ntamubumvye, akaza arabura umugabo wiwe. Navyo nyene bifise ubundi bubashize inyama n'aya mazi bashira mw'ibi byo kurya y'abapfuye, afise ububasha buhambaye bukomeye. Rero n'uyu mukobwa rero yahoze ari umumizirimane, rero akaza arabyumva bimutera amakenga. Umunsi umwe, kuko Yesu yarashatse kumwikiriza umunsi umwe, ku munsi mukuru rero wa Idul Fitri, acasenga isengesho rivuga riti Mana usangwa koko bijya bintu abakristo bavuga ko batwugara mu mitwe kugira ngo ntituzoshobore gutahura ijambo ryawe ry'ukuri. Ati Mana byange konja gusenga, ndumva ko nkomeye, byibura ngware cyangwa byange ko nshingura ikirenge. Umukobwa yaciye afatwa ubwo nyene, aheje kwitegura ngaje kuri rirya swala kwajya amasengesho. Hanyuma rero afatigwamo, hanyuma rero
haciye akanya bavuye gusenga acarakira. Munyuma rero niho Yesu yamugenderera aba yakiriye agakiza. Imana idutabare idufashe cyane. Rero nimuzobone uno mushiha abashehe aba bantu baba mwizirima bijya bihari byabo kujya nabo basigurira gute badapfa bumvisha ijambo ry'Imana nta bindi bagotwa n'ariya mazi. Ariya mazi rero natera kuzana abakiriya oyaye, ahubwo abo umuntu mu buryo bw'inkwemu wabura umukristo atuma yugurura ibintu byinshi akaguteza n'intege nke wewe atabyuzi. Imana idufashe. Mwaho hantu nyene nariko ndigisha iryo hishurirwa ndarivuga, harabonetse intahe nyinshi zikomeye. Umuntu yari yavuye Bujumbura ngahura n'uwo muntu ngarahiga resitora mw'ico gisagara yo kuriramwo, ngo hagiye ngacasanga n'amaresitora y'abashehe y'abisilamu, ngo yarinze asubira inyuma n'inzara mu nda. Uwo muntu yari yaratahuye ibya Yesu Kristo. Hariho abantu Yesu avuga bakamwumvira by'ukuri, bariho arabafise. Rero Imana idufashe cyane. Izo nyama rero zabazwe n'abamizirima nazo nyene ziteje akaga mu ngo no mu miryango, nazo nyene ngo zisa n'ikiboreza, kandi muze muzirabe. Iyo bagiye kuzibaga, naje narabaye uwo mwumva avuga umwisilamu, kuko Imana yari kinjanayo kugira ngo inze gukurayo amabanga ahambaye. Nzi iby'amabanga yabo no kuvyerekeye amajini. Rero Imana idufashe cyane. Narabaye mu bisilamu, hanyuma hagera igihe ndavayo. Maze kuva ariko mvanayo ibanga. Muzorabe rero ikintu cyose bashaka kubaga bakirabisha aho bavuga ngo ni kibla. Murantunga cyane. Iyo kibla rero, iyo kibla naho umusigiti wabo werekeje. Imisigiti wabo yerekeje iraba ahantu hahambye uwo bita intumwa yabo Muhammadi. Imisigiti yose niraba no kubaga, yaba ari inkoko, yaba ari impene, yaba ari intama, bategerezwa kuyirabisha kuri ryabuye. Murantunga ni kuri ryabuye, murantunga si kuri yambo ya Muhammadi. Murantunga babirabisha kuri ryabuye rimwe. Iyo bagiye muri hija, bagiye guhiji, bagenda bakarisoma bakarikorerako imigenzo itandukanye. Rero iyo bashaka kubaga ikintu bategereza kukirabisha kuri riya obuye rya Arikaba. Imana idufashe idutabare. Rero bene data bakundwa, ntaco Imana itariko irahishura, wewe ni wowe uzopfa wizize, ni wowe uzopfa ugize wizize, ntaco uzobaza Yesu. Igitangaje, abantu baragiye kubigenzura basanga hafi ya hose mu gisagara kigize igihugu cacu nibo babaga ibintu byose bija mu isoko. Mu nyuma rero uwo mudamu n'uwo mugabo, Imana imaze kubimwereka, yaragiye abibwira umugabo wiwe. Hanyuma amaze kubimwiganira, urumva Imana ko yari imaze kubabohora, barasubira barikundanira. Hanyuma umudamu aramubwira intambara bari bamazemwo iminsi yo kudahuza, aramubwira ingene Imana yabimuhishuriye. Baca bafata ingingo yuko atanyama
izosubira kugura ibazwe n'abamizirima, ko bazoza bigurira agakoko cankwe Yesu abahigizagije amahera bagura impene bayibaga na kare bagahako bene data urukundo rukagwira nk'uko Yesu Kristo yadutegetse urukundo. Imana idutabare. Mu gusozera rero reka tusome amajambo ubutumwa bwiza Pawulo yandikiye Timoteyo, icete Pawulo yandikiye Timoteyo ca kabiri Timoteyo kabiri gice ca gatatu turahera ku murongo wa 4 ngo ibi ngiye kubasomera yarabyanditse Pawulo ngo amaze kuvyandika ariko ntiyahabwa uburyo biriko bizamwo. Hanyuma rero uburyo bambe murantunga bizozamwo ngo nabiki gihe bicakera ibyo araza kugera muza kumva abagabo banyegetera mu ngo ngo nuko barya inyama ziterekerejwe ibigirwamana. Imana idufashe cyane dutabare. Muribuka Abisirayeli batebera Shitimu, Imana ibahonyamo 24,000. Hanyuma mwibuke inkuru zabo ingene urya mwami Baramu murantunga. Reka tuhasome mbere yuko dusoma aha muri Timoteyo, turiko dutera turangiza kugira ngo mwumve amayeri Satani yasutse muri iyi si. Imana idufashe idutabare kugira dutandukanye no mwami. Dusome mwumvirize ingene Imana mwibwira yuko ibintu bikoze ngo irabyibagira, ahubwo biba byanditswe ahantu bigakugwaho n'amaraso ya Yesu Kristo. Turasoma ibyahishuriwe Yohana kabiri ku murongo waho wa 13 tuhahere. Haravuga ngo ariko mfise ibyo nkugayako bike, kuko iwanyu wafise abakomeza inyigisho za Baramu, yigishije Baraki gushira igitsitsaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo bage ibyaterekerejwe ibigirwamana bashakane. Murazi izi nkuru n'izi nyama z'abamizirima baba baziterekereje amajini, ibigirwamana byabo. Iyo umaze kubirya ubushakanyi burahaguruka muri wewe, ubusambanyi bugahaguruka muri wewe, kandi Imana yari yarabugikijije. Mwibuke na wa mugore Munaya yashingiye yaravuze ati muri jewe narumva ko umugabo atakimbumbye, narumva yuko noja guhamagara abandi bagabo tugakorana imibonano mpuzabitsina. Murumva yuko ari kiboreza mu biboreza nabyo, ni imbaraga n'ubushobozi turiko tugwana nabwo. Hanyuma rero bano Bisirayeli uno mwami Baramu uno mwami Baraki yumva amateka Abisirayeli bagiye bakora mu bihugu, agira ubwoba. Yarazi umuvugishwa Baramu acamutumako ngo kugira ngo azobamuvumire ntihagire icyo bazokora mu gihugu ciwe. Murazi inkuru za Baramu ingene yahagurutse, Imana ariko itamuhaye uruhusha imubwira ngo pfa kugenda, ariko kwari kugira ngo niyashika akitegereza abantu bagiye kuvumika aboneka ari abantu b'Imana, aheza asubira inyuma
amaze gushika aha nk'uko mubizi ngo barabera ngo ryari ihanga ryera, mbone kubibutsa yuko abisirayeli iki kintu ni ikintu kirekireka tugice ku ruhande. Rero Balamu amaze kubaraba asanga ni ihanga ryera. Muribuka bamaze gushika i Shitimu bakajya ku ndya ziterekerejwe ibigirwamana, icyo baciye babona ubusambanyi bwaciye bwaduka muri bo, batangura gusambana. Hanyuma ikiza giteye ubwoba cy'uburake bw'Imana kirabamanukira, hapfamwo 24,000. Imana idutabare cyane. Nimwumve imitego yatezwe abantu b'Imana, nimwumve imitego yatezwe ubwoko bw'Imana, nimwumve imitego yatezwe abakristo bariko baraja mw'ijuru. Twafashwe impande zose ariko ntitwabicana ikanda. Umwasi aturwanya uwowe ntagoheka, agomba kudutesha kuzobana na Kristo mu bwami bwo mw'ijuru. Icyo mubaza murashobora kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cyacu. Yesu nabahezagire.